nta bushikiranganje bushobora gukora amakosa ngo bwubahuke busambura imigambwe ariko bujejwe kuyubahiriza. Aha rero twashaka dusubire tubabwire neza ubugwasa wari gwasa n'umuntu atipfuza na gato ibintu vyitwa amahoro, ayavuga ku munwa akayavuga ku murango, mwijoro abari mu bindi, mwijoro ariko arategura intambara. Nababariye iyi FNL mwumva ariko araganirako iryo zina rimuvuyeko, ibimenyetso vyayo bikamuvako, indamutso yayo ikamuvako, babahungu yaburagiza buzi iyo baja niyo bava, nako azosubira kubasigurira ntibazobaciswe abo agaba, ko bazomubwira bati twebwe ntidushobora kurwana tutari muco bita FNL. Kimwe Imana yavuga ko kizoshikana igihugu ku nsinzi ya FNL nicitwa uko wewe ugombye kuvuga, citwa FNL. None rero ko kitakibaho atari ukigifise byose byawe turabiye, ntimugire ngo nikindi ndakindi. Iwe zira za GPH ziracari ndabeshya ziracari bijya byose muti twahevye kubera amategeko agena imigambi. Iwe aracabikorera ko mu kinyegero aja twishira ahabona, nico gituma abantu biyo bifite ibigwanisha. Rero ntihagire uhendwa na Gwasa ngo abahende. Iyo Gwasa aja kora umuntu akunda amahoro, yifuza amahoro, igihe mu 2006 yari gusinya ico bitangwa accord de principe, yari gusinya accord global ya CCR, kwari kujuragiza abantu kugira ngo babe baratanga amafaranga y'ugura ibigwanisho yikomereza urugamba. Nico mu mutwe we cyari nigihe dusinye guhagarika intambara. Gwasa gato ntiyari gusinya ku masezerano atari bico bita accord technique de force na accord politique. Twebwe jewe ubwane nayo mubariye none aya masezerano atari mu accord technique de force, atari mu accord politique, abanyepolitike bawe uzobajana he? Uzobashira he? Abasoda bawe aba ofisi uzobajana he? Atakadre nimwe bashobora kurongamo amagrade yabo. Yavuze ati wewe nimba utarumva ibintu genda baza abandi, twe twarakubwiye yuko byose bizorera mu ntambara ntane bizoca mugani. Ati iyi ni kuma amaso makuru kugira twihera amafaranga twigurire ibigwanisho, kandi ko byagenze. None yaturungitse ngaha mu 2006 nyene, hanyuma tumaze amezi 7 atarenga acha tubwira ko Imana duhamagaye, sivyo? Tuca turiruka twese tutazi ubwiretse dusubira kurwana. Aho ga ivyo vyabaye twarasinya amasezerano ya CCRF. Mwumva ukuntu adatinya ikintu na kimwe, ntiyarazi n'ivyagira ari umuntu asinya CCRF atawiviyoye. Turi ngaha turi hano atanuma dukoze, mbega ko wumva bari baduteye twari gucahe ko twari ducunzwe n'abasud Africain. Abasud Africa icyo gihe n'abakaba bagera ku mategeko ya leta. Mbe bari kuko je ndazi neza ujya bita Timote uyo ngaho yarabwiye abapolisi ati abasud Africa genda giye singaruka, baramuherekeza. Leta ibizi abategetsi bose ryo barambye ati twamaze kubyo muri ko muragira, ahubwo ntihagire upfa ngo bava twangiza ko twamwishe, ni mugende. Je mugenda cye kwera ko mugenda cye kwera ko leta yaturetse kiri mugende, ntihagire ico mwitwaza ibyanyu twanire, ni mugende. Uwo Gwasa rero n'ubone FNL rero ishaka gusaba ubushikiranganje ajejwe ibibazo by'imigambwe mu Burundi hatohirahira ngo yeme, ahubwo dusavye yuko yo kwishura amaguru masha Gwasa akamubwira yuko ikete giwe ribaye ipfa gusa atanyishu irose. Gwasa ibitiko turababwira vyuko we mu mutwi we ari ntambara, kandi ntambara iciye kuri paripe hutu FNL. Turasubira kuba izindi zivuga. Muribuka mwese yuko yabanje kuja tuvanye yahavuye aja muri ADC ikibiri.
adese kibiri bavuze bati yamara rero uzogitwara mbere azoja no mu matora aserukira adese kibiri tuzomumvikana ko tuzomutora yaciye akivamo kubera iki